Ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro vyacu kaze murano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi tuyahereye kuri zimwe mu ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo ntaronka abasubiriza abadakora neza kuko hari aho usanga abo nabo bakora nabi gusumba. Mu migambwe Hanake na Iprona bakabona ko umukuru w'igihugu yarakwiye kuronderera abamufasha mu yindi migambwe canke mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Ahanini ngo vyicwa nuko aguma arabira mu ruhande rumwe rw'umugambwe uri ku butegetsi ari nawo asanzwe akomokamwo. Ihinguriro rijejwe guteza imbere igitegwa c'ipampa Cogerco mu Burundi rimenyesha ko amatoni arenga 1,700 y'ipampa ariyo yimbuwe mw'isizeni y'umwaka uheze kuyashika 1,800 bari biteze. Umuyobozi mukuru wa Cogerco mu kiganiro n'abamenyesha makuru akaba yamenyesheje ko umwimbu uzokwiyongera mu mwaka uza kuko ngo n'amatongo barimbamwo yariyongereye. Mu kanya muca mubikurikira mw'idonido ry'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa. Uburundi ngo bufise umuyaga nkuba ungana na megawati 106 mu gihe gushika mu 2027 hitezwe megawati 335. Ibi hamwe na internet idakwiye bigatuma abagwizatunga mu Burundi n'abanyamitahe batoroherwa mu gukora. Vyashikirijwe na Olivier Suguru kuri uyu wa kabiri hahimbazwa umunsi wahariwe umutangakori ku ncuro igira 8. Uwo arongoye urunani rw'abagwizatunga n'abanyamitahe CFCIB mugi akaba avuga ko ivyo bibabera intambamyi mu kazi basanzwe bakora. Umukuru w'igihugu akaba yamenyesheje ko ari ibintu bizimvye muri kino gihe ariko ko ariko arondera abotanga internet izimbutse nubwo harabagwanya umugambi. Ni nkuru tubaza Mireille Kanyange. Abanyamitahe n'abagwizatunga mu Burundi ngo baracahanzwe n'umuyaga nkuba nubwo hari ingomero ziriko zubakwa umuyaga nkuba wundi ukava ku mishwarara. Ku munsi wahariwe umutangakori kuri uyu wa kabiri Olivier Suguru arongoye urunani rw'abanyamitahe n'abagwizatunga yashikirije ko muri iki gihe Burundi bufise megawati 106 gusa mu gihe mu 2027 igihe hazorangira umugambi w'igihugu w'iterambere w'imyaka 10 hari hitezwe megawati zirenga gato 300. Internet irakunda gushikagurika bigatuma ico gikorwa kigira intambamyi zidasanzwe. Amatara y'ejidezo arakunda gushikagurika. Iyo rero acitse internet nayo ikigenda. Rimwe na rimwe muramaze kubona ko hariho amakartier ashobora kumara amasaha 48 atagira umuyaga nkuba. Bisigura yuko umugwizatunga akorera muri iyo quartier ashobora kuba ageze kuri amakori n'ivy'amayiko spontane itekishwa 5 mugabo agaca reka kuri kori. Turacari inyuma mu bisata ngenderwako vyinshi. Umuyaga nkuba no kuyihe ubu dufise amamegawate 106. Mu mwaka 2027 twategeza kuba dufise amamegawate 335. Ubu abarundi bafise amatara n'ibice 22% harimo amatara avuye ku zuba. Mu mwaka 2027 igihugu gifise ihangiro ko abarundi boba bafise amatara boba bafise bashika ibice 44%. Ariko uwo muyaga nkuba ubonetse byokorereza cyane igisata c'amahinguriro. Ku kibazo ca internet umukuru w'igihugu aremeza ko iyihari ubu izimvye ngo arico gituma ariko arondera abotangiye izimbutse nubwo harabagwanya n'utundi twigoro. Byo mwavuze internet ico kibazo bashaka turiko turondana n'ingene izozimbuka. Uno munsi razimvye hariho abambere baduhaye fibre optique turiko turiyumvikanira bahaye abandi baduhe fibre optique zimbutse. Ico tukigejeje kure ndibaza ntaronka bamwe b'indyage bazara barabinigira mu meshi ndazi ko ubutuzoronka fibre optique ije direct
izo kizimbuka kuri emwe kumanuka ngira ngo nko ku bice 90% bireba ico ni kimwe. Ikindi naco murabona tugira tuje nyene mu bintu electronique telefone ashaka kuri mu mwonga aho fibre boutique idashika. Turiko turondera iyindi societe ikoresha satellite kugira naho uzoba uri mu mwonga mugabo hajya twapfuye kubonana abantu bayigwanije ndababwire wewe uzana umuti naje ariho nahora ntungira irya SpaceX nagiye mbona abantu bayigwanya ngo nongo no kwica fibre boutique genda zishaka zose kugira ngo fibre boutique hidashika satellite nayo hashika. Ku kibazo c'amatara President Evariste Ndayishimiye ahamagarira abagwizatunga kuja hamwe bakubaka ingomero babishizemo ishaka kuva mu kwezi k'umunani kuno mwaka ukumenyekanisha no kuriha amakori n'amatagisi bikaba bikorerwa ku buhinga ngurukana bumenyi ico bise télédéclaration na télépaiement mu rurimi rw'igifaransa. Arakoze Mihaye Kanyange umukuru w'igihugu yamenyesheje kuri uyu wa kabiri kandi yuko abona ko adafise abamufasha mu bizewe mu rwego nshingwa ntwaro rwa leta akaba yaraneguye ko ataronka abasubiriza abadakora neza kuko ngo asubiriza abandi baza nabo nyene bafise amakosa bagakora nabi kurusha. Ministere du Commerce ntakiri kuratworohereza zifatire mu ntoki ntabadeje ugira iyo twatwafise nka deje wa Commerce International tubateye sport abavuga no bose sport kana mugabo ndamukure uwo nzana ameze uko nyene acavuga ngo wahorurira he ashaka bahayero muri zero prise muri maji ntibashobora kundevuarira aho bonone none kubera iki bebene irashaka kuvuga ngo intutinje n'uriya gusibiza kuba bari kandi bebere ntiza kuzibira ibintu ntivyinjije erega ivyo abo muri obere nabo batwabimbira ko nakayinjije ibinyene mbeme karite uwamwankiye kubera iki wa obere agacavuga ati ntavyo nshoboye bebere yabizibiye twaragiye turatora hose ivyo yaretse binjira tuja gupima muri laboratoire akazi none mbwira nzokoresha ihe toroshe kugira menye umurundi w'ukuri nshobora kwizera ndahumirije nagiye kuryama ndazabakumije ninde nzomutora gute digitalisation yo solution dotu ibintu ndabiraba kuva hariya ku magazine wabiranguye amahera wabiguze nkazibonera gushika kwandi wabwira wo muri obere ni wandike shapa ari matière première kandi ari produit andika ko ari matière première agacapana ko ari matière première ugacugenda ugacapishira muri ambarage gacusho nk'ibyo nzobimenya gute ntagiye unyidogera ngo wabane umubona kuko noshira habonze ncasanga nubatse akazi ka mwana wa mama urumva candaba uwi wacu uwo twize hamwe uwo duhurira mu kabare cyari muri restaurant cyari umugenzi wo mugenzi wanje kuko mugenzi wanje ndi wacanzanira ngo hari umuntu mwiza nawe hariho ingwara tubaye mu Burundi umugenzi wawe ntacumura. Umugambwe Hanake usaba umukuru w'igihugu kuronderera abandi bamufasha mu yindi migambwe canke mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Aloyize Baricako urongoye amenyesha ko ahanini vyicwa nuko umukuru w'igihugu aronderera mu mugambwe uri ku butegetsi ariko kandi hariho n'abandi barundi babishoboye kandi bakunda igihugu. Iyo mvugo mukuru w'igihugu twemwe Hanake imaze iminsi dutangaza mu bisanzwe mukuru w'igihugu yarafise byumviro byiza intumbero nziza yuko igihugu cokogorora kigatera imbere ariko birababaje kumva iguguma yidoga kandi umukuru w'igihugu afise uburyo bwose ahabwa bwa mbere n'amategeko. Umukuru w'igihugu kandi ntiyabwiza kuguma yidoga kuko yarafise ijisho ry'umukuru w'igihugu rero ni ijisho rinini cyane, ijisho yona kure, ijisho ridashobora no kwihenda mbere. Ijisho ry'umukuru w'igihugu ntiriguhara, ijisho ribona kure cyane. Rero dusaba ko ijisho ry'umukuru w'igihugu goreka kuraba uruhande rumwe. Rero imigambwe yose irabe no mu mashirahamwe yigenga, mbere n'ubu adafise akazi hariho abaconsultant independant abikorera utwabo. Je ndazi yuko umukuru w'igihugu abishatse atobura abantu kuko Burundi tubise abantu bazi ubwenge benshi cyane, benshi gose bashobora kumufasha kandi bakunda igihugu bafise n'umutima kandi banamwubaha bo mwubaha gusumba bajya. Ikibazo rero kiba kibibona
agiye gumye araba muri CNDD baravuga bati none we ntitwagwananye turakuzi twahora dukina turagenzi bagace baza ku mukuru w'igihugu akiri umugenzi umukuru w'igihugu s'umugenzi ivyo nivyo bibagira rero nico gituma tumusa tuti ntasubire kwidoga ahubwo nakora amaboko mu mpuzu abantu abona ataca mariye abate ku ruhande aje kurondera abandi bamufasha. Mukuru w'umugambwe Iprona nawe nyene habona ko umukuru w'igihugu ashobora kwikora ku bandi bari mu yindi migambwe canke akikora ku bahinga. Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona akabona ko mu kiringo kirenga imyaka 3 umukuru w'igihugu amaze ku butegetsi yarakwiye gutera iyindi ntambwe mu gushira mu ngiro imbona afitiye Burundi mwiterambere. Ubwa mbere umukuru w'igihugu niwe afise imbono y'ukuntu iki gihugu gitegerezwa gutwagwa. Ubwa kabiri arafise ivyo yemereye abarundi kandi bategerezwa kubishikako. Ubwa gatatu umukuru w'igihugu rero aramaze hafi imyaka 3 irenga ari ku kivi. Nizera ko ubu bazi bati uwo muntu Afrika gukora ibi bintu kuko kumbura adafise ubumenyi bukwiye abadafise ubumenyi bukwiye abo barashobora kubakarihiriza ubwenge kugira ngo bashobore gushika ku ntumbero umukuru w'igihugu yipfuza. Haramaze kubona ko hari abandi kumbure babigira nkana canke bashaka kumunaniza abo rero n'abantu buguhana kandi bagakugwa. Ubwa gatatu urashobora kuba umuntu ntiyishobora muri vyose ivyo abarundi badashoboye ntikibujijwe ko umukuru w'igihugu arondera abahinga bashobora kuza gukora ivyo umukuru w'igihugu yipfuza n'imbono igihugu gicifuza. Mu Burundi hariho abarundi baciye ubwenge hariho abarundi mu mice yose y'abarundi mu migambwe yose abo bose nibabakoreshe bariho abantu ntibabimakazi ngo nuko batari mu mugambwe uri ku butegetsi canke iki umukuru w'igihugu arafise abantu nabanze rero arabati mu gihugu cose ntaravy'amoko canke ntaravy'imigambwe ntashizemo ivya politike ndafise abahinga bashobora kunkorera ibi bicaye bategezwa gukora ibi. Ivyo nivyo bizotuma umukuru w'igihugu imyidogo yiwe igabanuka ku buryo tutasubira kumva banki y'isi yose yazanye uburyo bavuga ngo bwarananiranywe ko bukoreshwa canke abananiza mu vya politike bavuga ati reka umukuru w'igihugu tumunanize avuga amajambo gusa ibikorwa ntibiboneke abona barabazi ko yategerezwa kubafatira ingingo ziboneka nabo nyene buguhana ntagire ikinya cyo kubahindura akazana abashinga ntahe abapfasoni n'abagabo bafise ubushobozi. Tuve muri politike tuje mu gisata c'uburimyi amatoni harenga 1,700 y'ipampa niyo yimbuwe n'ihinguriro Cogerco rijeje gukurikirana ico gitegwa mwisizeni y'umwaka w'2022 ushira w'2023 mu gihe bari biteze amatoni 1,800 nivyashikirijwe n'umuyobozi mukuru wa Cogerco mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Gustave Majambere amenyesha ko mwisizeni y'umwaka uza biteze umwimbu mwinshi kuko n'indimiro zongerekanye. Ukuntu umwimbu wagenze kwi sizeni ya 2022 ishira 2023 kwari kwashoboye kurima ku mahegitari 3,200 tumaze kurima tukayatera harabaye ibibazo bike kuko amatongo y'ipampa ahanini murabona yuko ari muri iki kiyaya menshi mbere akaba yegereye n'urusizi hariho hake hagiye twagiye turatakaza kubera ugutwagwa ni kuvuga yuko muri bwa buringanire bungana n'amahegitari 3,200 twarabuzemo uburinganire butari buto aho twaciye tusigarana uburinganire bungana n'3,100 aho rero niho kubwo buringanire nibwo twashoboye ko kwimbura murumva yuko ari mu bice byababa 89 y'ibyo kwari kwiteze umwimbu nawo twari twiteze yuko tugitangura tuzoronka umwimbu ungana n'amatoni 1,800
twabandanije tugira ibiharuro gushikaho mu kwezi kwa gatandatu twabona yuko dushobora kuronka amatoni 1,500 ariko tumaze kwegeranya umwimbu wose twaciye dusanga twaronse amatoni 1,760 ku myiteguro kw'isizene ya 2023 ishira 2024 ko bwa yuko mw'isizeni hageze igihe twaragize indinganizo yayo ni ukuvuga yuko twategekanije kurima ku buringanire bungana n'amahegitari 5,500 twashaka guca tunamenyesha abarimyi eka n'abandi yuko igihe cyo gutera ipampa cageze. Amakuru twabateguriye ni hano duciye tuyasozerera nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mugira ibihe vyiza.